haleluya. Umugore aza gufasha umugabo. Rero ikibazo cyari mwabagabo nuko namwe mutazi kibanza mufise. Imana yababwiye ngo ndaguhaye umufasha, wategerezwa gushiraho amategeko umugore agenderako, wateza gushiraho intumbero nziza umugore agenderako. Mugabo hari abatabikora. Mugabo uyu munsi abagore bakubwira gender, bakubwira droit de la femme, ngo amategeko arengera abagore, ugasanga baraganje abagabo. Hinge nkubwire igihe udifasemwo gutyo Imana ubona uri gisigo. Mwabadamu muze mugumana ubufasone, muriko muravyumva? Kandi ngenda babwire uyu n'umugambi wa Satani, kuko Imana ibona umugabo, haleluya. Igihe ubonye umugore hejuru Imana ivuga ngo ururugo nubwo ibisigo, si urugo ruzima. Abagore ntavyo bazi, ntavyo bazi ko Satani ariko arabahenda kugira ngo icubahiro c'Imana kive mu rugo rwiwe. Mwabadamu uko azobameze kose urihangana, kujya bakwigishije abavyeyi bawe, wihangane wubaka urugo rwawe, wera akarorero keza abana bawe. Je yomba umugabo nta mugore yonaniye. Iyo umugabo nta mugore yonaniye, ngira ndabibiri banga nk'abagabo. Ndababwire ijambo iyo urigize rema ukarigira iryawe riragukorera igitangaza, haleluya. Ugizere nta umva. Ubu twavuye ibujumbura ntitwaje kubwubusa, ntitwaje kubusa, ntitwaje gutembera. Hari Imana yaturungikanye. Icambere nico kandi mucakire mu izina rya Yesu, amen, amen. Turabazaniye n'intasho z'abarongozi bacu n'ishengero ryose, barabaramutse kandi banezerewe cyane kubona twaje ngaha kubaramutsa. Rero ariko uyu munsi nagomba ngo tuganire twibukanye umuhamagaro, haleluya. Iki Imana yavuze kandi ikibabaje biriko birahinduka cyane, biriko birahinduka cyane. Satani we arazi igihe aho kigeze, arahazi cyane gose cyane, ariko arakora muri vitesse iteye ubwoba, ariko arasambura ingo mu buryo buteye ubwoba. Kandi cyanteye ubwoba gusumba byose, kare babona hasambuka n'ingo z'abakiri bato, ariko iz'abasaza Satana zimereye nabi, Satana zimereye nabi nabi nabi. Umugabo w'imyaka 80 ntagitinya kwahukana, umugore w'imyaka 80 ntagitinya kumva ko yohagarara n'agasore bakubaka urugo. Iyo muri ko muraja niko bimeze, ni habi, ni habi. Rero ndashaka ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, ico umugabo ahamagarirwa gukora n'ico umugore yahamagariwe gukora, haleluya. Ivyo nutabishira mu mutwe ngo ushire mu bwenge bwawe uvuge ngo ibi bintu ndagomba kubikora kugira ngo urugo rwanje rumere nk'uko Imana yaruvuze, nukuri bizokunanira. Hariya ni myanya ni mito, hinge ndababwire ni mito, ni mito. Utari umuntu yashitse ku musaraba ukabumbatirana n'uwo mwami, biragoye ingene ushobora kwihanganira ibintu biriyo. Bimva ndabibabwiye biragoye. Ushobora kumara n'ukwezi mudashoboye guhura n'umudamu wawe ngo mwicare mu nzu, mufate umwanya wo kuganira, mufate umwanya wo kubaka urugo, mufate umwanya wo gukora ibyo mubwirizwa gukora. Kuko ushobora guhura n'umugore wawe agiye, umugabo nawe yinjiye, cyangwa umugabo agiye n'umugore yinjiye. None ibyo bintu umwana wa data uzobishobora gute utisunze icyo Imana yavuze? Tuzobishobora gute? Egasi nibura yagusa. Nungahi wacu birahari, nungahi wacu birahari. Uyu munsi urashaka kubona umugabo akorera Sudani, umugore akorera asigaye ibujumbura, umugabo akarungika ikashi, umugore akinjiza udusore, ugasanga urugo rurasambutse. bambwiye inkuru numva nkoro ya Mosozi. N'umuhungu n'umugabo n'umugore bakiri bato bafise akana ngo k'umwaka umwe n'amezi 5. Umugore amubwira ngo mutoriye iminsi,
nanje ndamutwariye iminsi umugore amujyana mu kabare umugabo akamujyana mu kabare kuko badashoboye kumurera ngo bakavuga ngo umwana ngo ntajya none uyo mwana yoga inyama yoga amabroshete gute w'umwaka n'amezi 5 yoshobora kurya broshete ubu nta mugabo ubu nta mugore kandi ni kwa mategeko y'isi ariko arabivuga. Reka dusome mu Banyefeso igice ca 5 turasoma kuva ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 32. Numvise kusoma neza ushobora gusoma. Efeso 5 verse ya 22 yego ushikane ku murongo wa 32. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nguko mugandukira umwami wacu. 23 kuko umugabo ari we mutwe kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo. Kuri 24 ariko nguko itorero igandukira Kristo abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akagitangira. 26 ngo aryeze aryogesheje yego ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishirire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo uko umugore we aba yikunda kuko nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya kuko Kristo abigirira itorero. 30 kuko turi ingingo z'umubiri we tukomeze yego gushika kuri 32. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. 30 ibyo n'ubwiru bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Amen. Ndagomba ngo dusubire mu itanguriro imbere yuko dushika kuri ibi dusubire mu itanguriro. Imana yarafashe irabumba umugabo imukura mu ivu hanyuma Imana ngo iramwereka ibintu byose yaremye. Haleluya. Imwereka ikintu cyose yaremye iramubwira ngo cita izina. Haleluya. Umugabo acita izina hama Imana ihejeje ikiramubwira tumviriza rero itongo ndari guhaye n'ibirimwo byose ngo ubiganze. Haleluya. Kandi wongera ugira iki ubikorere. Wumvise itegeko umugabo ahawe kuraba itongo bisigura ngo Imana yaguhaye urugo niyo Edeni yawe. Iyo Edeni urinda kuyikorera kugira ngo icyubahiro cy'Imana kimanuke mu rugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Imana yavuze ngo mugabo rinda Edeni, korera Edeni. Edeni yawe n'ururugo ufise. Haleluya. Bisigura ngo umugabo afise inshingano zikomeye. Amen. Mugabo ngo wa mugabo Imana ikamimugenderera ikamuraba igasanga ntabona ikintu na kimwe Imana yaremye. Nta na kimwe yabona. Mugabo akabona Imana umugabo arijiriwe ati none uyu muntu ndamukoze iki. Aravuga ati reka nkora ikindi kintu. Haleluya. Haleluya. Ati ngira nkora ikindi kintu reka ndamuremere ngo umufasha bikwiranye. Amen. Biramusinziriza. Kumva ntiyigeze Imana ibwira umugabo ngo hari cyo ngiye gukora ntavyo yamubwiye ariko umugabo akangutse. Haleluya. Atandukana n'igihe yabona ibikoka akabona ibita akabona imisozi akabona inziza akabona ivyamwa
byaratandukanye ngo abonye umugore ngo akana kagufa ko mu magufa yanje ngo nakara ko mu mara yanje ngo azokwitwa umugore. Haleluya, haleluya. Umugabo aravugishwa abonye umugore, Imana iramubwira ngo nguyu umufasha nguhaye. Haleluya. Kuko icyo nakoze ntacyo nta gaciro wabihaye, ariko umugore amaze kuboneka itongo ryagize agaciro. Haleluya, haleluya. Wa mudamu we nagira ndakubwire ngo uri w'agaciro. Nkora mbabazwa n'umugore yisuzugura, nkora mbabazwa n'umugore agenda yunamye. Oya, uri udasanzwe. Haleluya, haleluya. Waremwe mu buryo budasanzwe, uri w'agaciro mu maso y'Imana. Waje guha agaciro iby'Imana aremye ivyananiye umugabo. Uri kurabyumva? Umugabo ntiyigeze anezerwa mugo umunsi ushika yaravugishijwe. Umugabo atavugishwa ku mugore wiwe afise ikibazo, afise ikibazo. Haleluya. Ibyabaye murabizi, sibyo ngomba guteba ko gose. Umugore yarakoze icyaha, singomba kuvuga umugabo yari he cyangwa byagenze gute, ariko icyaha cyarabaye. Siko bimeze. Ariko kubw'urukundo, mazi ko umuntu yatandukanye n'Imana, ariko kubw'urukundo rw'Imana itanga Kristo kugira ngo umuntu agarukane uburenganzira bwo kuganza. Haleluya. Kuko umunsi umuntu yakira ikinyoma cya Satani, haleluya, akemera ko Imana ibesha. Imana yari yamuremye asa neza, yiyumvira nk'Imana akora. Hari abantu bakubwira ngo hindukira ngo ubwire ngo uyu usa n'Imana. Oya, ntusa n'Imana. Imana isa n'umuntu yamaze guhindura ibyiyumviro, akakira ibyiyumviro by'Imana, akakira gukora nk'Imana. Uwo ni wasa n'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu bose ntibasa n'Imana. Usa n'Imana n'uwakiriye ubuzima bw'Imana muri we. Haleluya, haleluya. Umunsi murema yamuremye atacyakiri muri we, ariko umunsi yakira ikinyoma cya Satani ibyiyumviro byarahindutse. Amen, amen. Umushaha wiwe urapfa, ubwenge bwarapfuye, ibyiyumviro byapfuye, umutima warapfuye, yakira gukora nabi. Ariko kubw'urukundo rw'Imana itanga umwana wayo. Haleluya. Kugira ngo umwizeye agarukanigwe cya kibanza cyo kuganza, kuko umwana w'umuntu yatakaje kuganza, ariko Yesu Kristo amaze kugaruka agarukanigwa ikibanza cyo kuganza. Rero ikintu giteye ubwoba uyu munsi, umwana w'umuntu ntazi ikibanza agarukanywemo. Imana ikitanga itegeko, Kristo amaze gushika ibwira umugore ngo wa mugore we, naho byabaye uko ngo ugamburukira umugabo wawe. Haleluya. Hari aho kugamburuka umugore yibaza ngo ko ari ukwicara ukunama ukamuserva wunamye. Oya, sivyo Imana ishaka. Imana ishaka ko mukorera ku mugozi umwe. Imana ishaka kumwubaha nk'umutwe. Haleluya. Umugabo niyo batanze itegeko mushobora kurivugana ko mugabo igihe bigoranye ucukora nk'uko umugabo avuze, ucugendera kuri ivyo. Si ukuvuga ko gucinyiza, sivyo ndiko ndavuga. Mugabo uyu munsi abagore bakubwira gender, bakubwira droit de la femme, ngo amategeko arengera abagore, ugasanga baraganje abagabo. Hinge nkubwire, igihe ubyifashemwo gutyo Imana ubona uri gisigo. Niko bimeze. Igisigo murakizi, phantom. Urumva gerageza umutwe, mubonye umuntu afise umutwe uri hasi, amaguru ari hejuru, uwo mubona gute? Hohunga. Rero umugabo n'umutwe w'urugo. Haleluya. Umugore aza gufasha umugabo. Rero ikibazo cyari mwabagabo nuko namwe mutazi kibanza mufise. Imana yababwiye ngo ndaguhaye umufasha, wategerezwa gushiraho amategeko umugore agenderako, wateza gushiraho intumbero nziza umugore agenderako. Mugabo hariho abatabikora, hariho abatabikora. Hinge ndababwire, ugasanga umugabo yashyize ukuguru ku kundi, ntazi biba mu rugo, ntazi ibitaha n'ibyinjiro. Imana ikubona gute? Ikubona warananiwe. Umugabo n'umutwe, kandi umutwe niwe wiyumvira. Heraba umutwe niwe utere nk'umutwe. Sinzi ko murabona abantu bagize ikibazo cyo mu mutwe bakagira nka vese, nta kintu gisubira gukora. Amaboko ntakora, amaso, ibintu byose abaraho. Murabibona ingo nyinshi zigwaye vese,
kubera imitwe yarapfuye, imitwe ingo zimeze ngwe zirajugumba kubera siho bari. Ariko umugabo ahari ibintu bigenda neza, ushiraho urutonde ukinamushikana itegeko ry'urugo niri. Haleluya. Mugore ku murongo, mugabo igihe bitamucinyiza. Haleluya. Rero umugore ubaha umugabo wawe uko ari kose. Haleluya. Kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana, kuko nawe asuzugura umugabo wawe ukagukorera ibidakogwa, menya ngo Imana ufise urubanza imbere y'Imana. Haleluya. Umva hari ibintu numvise aturumva uye baraducinyije ati ufise uwabo mununkiye $100 cyangwa amadolari $200 ati umugabo ntasubira kuvuga $200 $200 ugati cyubahiro cy'Imana kubera $200 hinge nkubwire wa mudamu ni wawa nuko mbona harabama mugariho nabakiri batanye ndababwira ikintu kimwe. Amahera n'ubusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka. Akona kanyongezo gatoyi ataco kamaze mu maso y'Imana, ariko nayaronse ukamugumanya icubahiro byoba vyiza gusumba. Haleluya. Mwibuke Abigayili yari umugore w'intwari, yari afise umugabo w'igipfu, na Bibiliya irabivuga ngo ni igipfu murumva ni ikintu ataco kizima gikora, ikintu kiraho. Ariko uyu mugore nta hantu namwe muri Bibiliya twumva ko yigeze ahangara umugabo wiwe. Haleluya. Yamenye ikibanza ciwe, aravuga ati uko biri kose jewe inshingano zanje nizo guhagarara, bavyita ngo mucuho, nizo guhagarara mu cuho aho umugabo wanje naniwe ndahahagarare. Haleluya. Haleluya. Yumvise amakuru ko umugabo wiwe yakoze amakosa akankakugirira neza umuntu yamufashije, kandi yarahiye ko zina muhungu wese apfa muri uwo muryango. Wabigayire yagira kwakwanya. Haleluya. Yagira kwakwanya, arategura ngo acashira ku ndogobe yiwe n'umukozi ati rukange ndaje. Ashitse yikubita imbere ya Dawidi ati mpangaza mwami wanje, ati umugabo wanje n'igipfu. Aya makuru ntayo namenye. Arasana. Haleluya. Arasana. Rero aho umugabo wananiriwe reka kujana ubwambure bwiwe hanze. Sana. Haleluya. Sana. Uhagarare nk'umugore w'intwari, uhagarare nk'umugore yamenye ikibanza ciwe. Haleluya. Hinge ndababwire, je narabonye abagore benshi bafise abagabo vraiment bibigaba udashaka kwibaza, ariko umugore agahagarara akagwa ku bana biwe, agakorera urugo rwiwe, akagubahisha. Uyu munsi n'abagore bamikaye, abana barabatonesheje, barabagurira impuzu, barabatembereza, babakorera vyiza. Kubera iki? Kubera bagumone. Mwabadamu muze mugumana ubufasone, muriko muravyumva. Nimwashika aho hanze ngase ningere mwifashe, ariko ndiko ndababwira nimwashika aho hanze nukuri hariho abagore bakubwira bati jewe kakagabo kagasubira kuvuga. Ale polisi umva Canada mwabana umugabo nta jambo nari mwafise avuga, bagenda biyengenga. Umva baratinye wa muntu we. Kandi ngenda babwira uyu n'umugambi wa Satani, kuko Imana ibona umugabo. Haleluya. Igihe ubonye umugore hejuru, Imana ivuga ngo urugo nubwo ibisigo si urugo ruzima. Abagore ntavyo bazi ko Satani ariko arabahenda kugira ngo icubahiro c'Imana kive mu rugo rwiwe. Mwabadamu uko azobameze kose urihangana, kujya bakwigishije abavyeyi bawe, wihangane wubaka urugo rwawe, ubera akarorero keza abana bawe. Haleluya. Ubabera akarorero keza. Abigayili atabara urugo rw'ube rurakira. Nawe uyu munsi wokiza abana bawe ukabagwa. Kubona nk'umumama asiga umwana akamusigira umugabo, cyaro mpuranibaza Mana kubera iki aba bana bariko barasufura gutyo. Ngahagira nta bihari. Ahi Bujumbura nibara umumama arahaguruka akagenda agasigura uyoya ngo ndari umutereye ngo arukoze karafise ibere ryo kumwosa.
umugabo Imana ugira ngo yaramubwiye ngo ni yonse naheke nahafise inshingano zo gusengera abana akabagaburira akababera inkinzo mugabo si wa ayose si waheka muba abagore babwenge nk'Abigayili. Haleluya. Abigayili ntibuzi ko yahawe umugisha. Dawidi yaramutahanye aba umwamikazi. Haleluya. Bisigura ko nawe uyu munsi ushobora kuba uri kuratotezwa, ushobora kuba uri kuravuga ati ujya mugore niyivugire ntazi ivyanje, ntazi ingene yandiye, nakurye biramuraba. Afise urubanza imbere y'Imana. We kora inshingano zawe neza ko Imana iri kwirabibona izoguha umugisha. Haleluya. Izoguha umugisha. Amen. Tugira tumanuke ku mugabo. Mwabashinga ntahemwe. Nukuri Jesse niko ndabahenda. Ndabizi kuko ntubona umugore je yomba umugabo nta mugore yonaniye. Iyo umugabo yo nta mugore yonaniye. Ngira ndabibiri banga nk'abagabo. Umugore akunda gusa umuntu amubwira neza. Yo nubona mbega umuntu akuze ngaha n'uyuwe. Nyereka umuntu akuze. Hari nturara nkujya nyokuru mutamaje akamubwira ati nyokuru wanje mukecuru wanje wiriwe neza ukacuza umuzaniye naho muzanira mbega gake akantu gato tunakwiyumviriye mukecuru wanje cyangwa ukamutelefona ukamaza wiriwe neza mukecuru aryoherwa agahwera kandi umubwiye akajambo keza gusa mukecuru ukamutahanira agatenge Imana yakugiriye neza ati nakwiyumviriye mukecuru wanje ngaka gatenge nakuzaniye ati wambyariye abana beza mukecuru aranezerwa kumva yogenda gutekera mutama akamuzanira amata ngira no kuguheka yo guheka. Haleluya. Haleluya. Yo guheka vuga neza igakuvuga neza. Abagabo b'abarundi n'abanyarwanda n'abanyamurenge mufuse ingeso yo kwikakaza ambaranga mutima yanyu ntimuyerekana mugabo umugore yakeneye kugira nezerwe. Haleluya. Arakeneye kumubwira ko ari mwiza abakirifise bato. Haleluya. Arakeneye kumubwira ko yambaye neza. Amen. Ngo kuva umunsi ngo Satani ahenda Eva ngo amatwi we yarugurutse ashaka kumva ijambo. Haleluya. Abagabo nabo ngo amaso yabo muyasengera akizwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ejo nabonye akantu kuri WhatsApp umugabo agiye kwarura ibyo kurya ahantu muri restaurant hamabona umugore ateye neza uko aragenda arahindukira ariko arakarabira mu njyo. Ayo maso yanyu Imana yavure kuraba ibitakenewe. Haleluya. Yakarabiye mu njyo ahindukiye ararira utwo kujya twiyengerana twa yarafise mugabo tuba tugiyemwe amazi aradusesa. Haleluya. Aya maso yazo gusesesha byinshi. Haleluya. Ariko arabe neza mu izina rya Yesu. Aha baravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ngo nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura. Mbega ishengero Kristo yarikunze ari ryiza. Yari sanze ari sagute. Erega hari abagabo bigitangaza abantu b'Imana mugabo ngira ndiko nigisha ibintu bidahuye mugabo harimo abajene ndababona. Umugabo agashaka ngo umugore azoguma asa nk'umwe yarongora. Byakunda. Yonkeje yabyaye agaheka yatwaye indindi zoguma ari ku murongo amaso aguma araba babandi bagorotse oyaye yugare kuko uwo niwe wakunze niwe Imana yaguhaye niwe izi uyo wundi ntawizi uri kugwa mu mahonero. Haleluya. Haleluya. Ngo umugabo akunda iki akunda umugore we nkuko Kristo yakunze ishengero. Kristo yakunze ishengero atari byiza. Hinge nkubwire ushobora guhura n'uyo mugore afise ingeso mbi muze murabe muri fiançailles nukuri nta muntu azokwereka ingeso yiwe yakada twese turaba marayika abatagatifu baja mu ijuru rya kabiri mugabo mushikane inzara zisokora uko zimeze kose gerageza uzura zisubizayo mu rupfasoni. Nta kintu kibaho kibabaza nk'umuntu aguhera romarke mbega ni mu Kirundi romarke mu Kirundi niki kwihaniza umuntu mu bantu
ugaha agasopo umuntu mu bantu birababaza. mubwire neza niyo aba afise ingeso mbi ni wewe hukumujana buke gushika umushikana ku rugezo wifuza. Haleluya. kandi nakubwiye ko bishoboka. ushobora uhigenda kubwira mbere tufate nk'umuntu avuga nabi, mbega ngo mbe wewe nkaho wowe urakomeye, urabona ingene uvuga nta soni. nundi akakubwira atari ko gamufasa nukuri uraba ingene uje uravuga witonda ukavuga neza. ayo majambo abiri mwumva ahuye. hariho rangaje abagabo nukuri abantu kandi abantu bo muri ibi bice by'iwacu, simvuga n'abanyamurenge gusa, n'abarundi canke banamubaza ukamuhamagara ugomba kumubaza ikintu ngo ntabara ngo vuga mwumvirize muhakanya. abagore barakeneye gusuka amaranga mutima yabo, kandi wowe wiyumvamo gusumba ni wewe nk'umugabo. Haleluya. abadamu benshi nukuri barakomeretse kandi bakomerekejwe n'abagabo babo. urashaka kubona umuntu ukunda, umuntu wiyumvamwo, umuntu uzi ko ashaka kukumva ariko akakuburira umwanya. tuvugane ukuri, murahakanya abadamu banyu ngo muganire, murakaronka mukicara mukavuga ati uyu mwanya ni umunsi nashizeho kugira ngo ngende aganira n'umudamu wanje ambwira ibibabaje umutima wiwe. urabigira? n'amakosa akomeye. umva ndababwira, n'amakosa akomeye kuko umugore muzi urabe. abagore n'abantu bakunda ko umuntu abumviriza kandi n'abantu boroshe. niyo wowe uri mu ikosa ukamusaba imbabazi ukamubwira uti ni kuri mbabarira, akubwiye ikintu kitameze neza, mwumvirize hama gihindure, hama mukomeze urugendo mu mahoro. Haleluya. mukomeze urugendo rwo kubaka urugo mu mahoro. Kristo ngo yakunze ishengero ari ribi. uyo mugore ashobora kuba afise intege nke, mugabo nahawe uwumvise umugabo ngenda babwira nukuri urugo byanse kibazo n'umugabo. sinovuga ngo ni 100%, umugabo 90% amakosa nayo umugabo. umva bagabo mukunde, mwumvise reka kubaronse. hanyuma nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura. uyu munsi wo kumva ko kwigura umugore wawe ukumva uti jewe nta muntu ashaka kurengera umugore wanje. Haleluya. ni bangahe babarekurira ko bayina bukwe nabasauke nabaramuwe nabaramukazire nabande bakaba barekurira umugore urinda kumupoteja, ntiwemere ko ari umuntu numwe amurengera. Haleluya. niwe gwawe nta wundi, si nyoko mwarongoranye, si mushikawe mwarongoranye, sindabizi mwarongoranye n'umugore wawe. Haleluya. mujinama ibyo mukora byose kuko niko ijambo ry'Imana rikorera bakubwira. Haleluya. umviriza ngo bagabo mukunda abagore banyu nguko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura ngo aryogesheje amazi n'ijambo. mwavyumvise? umugore uramuhindura, umugore uramurera. Haleluya. ukamushira ku murongo kandi arawugenderako, mugabo utamuhutaza, umubwira neza akabona ubugwaneza bwawe. Haleluya. ngo maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabagu canke imikanyari canke ikintu cyose gisa gicyo, ngo ariko ngo ribe igera ridafise agasemba. icyo ni igikorwa cy'umugabo. umva aho Kristo agukompara, aho Imana igukompara na Kristo. Haleluya. ngo niko abagabo bakwiye kugirira abagore babo nk'imibiri yabo bwite. mbwira ingene wewe wogirira nabo umubiri wawe. igihe cyose uri kurakorera ikibi umugore, Imana ibona uri kurikubita wewe, ibona uri kurigirira nabi. erega Imana ngende babwire, hari aho twiyumvira ngo Imana uyijana mu nzira we ushaka ukora ukugo. Imana irashaka ko ushira mu ngira ibyo yavuze, utabigize sihinduka. Haleluya. si gusanga ariko niwe uteze kwisanga ukora ibyo Imana ishaka.
haleluya haleluya. Imana yarabishinze, Imana irakuraba iri mu ijuru ikavuga ngo ujya nahasenga agasirimba ni nk'igisesema mu maso yanjye, siriko ndanamubona, siriko ndanamwumva. Aho wewe ubabaza umugore wawe, aho ubabaza umubiri wawe, nahanyu ababwirwa nabumva umva ngo ukunda umugore wiwe ngo aba yikunda. Tw'Imana je nuko abagore Imana yabaremanye umutima w'urukundo, ukabona umugabo aragukora ikibi, hari n'ababima n'ivyo kurya n'amaherego bakajana mu bandi bantu, ariko ukabuzi kuza kurya yakubikiye ivyo yamye gupagasa canke ntavyo n'ingene vyagenze, ukubaho ukaza ukabirya. Ntiwibaze ko ashobora no kukuroga, ntiwibaze nuko yozana n'ifera akakugorora, ntiwibaze ko yozana amazi ashusha akayagusukako. Umugabo ababaza umugore ariyanka, niko ijambo ry'Imana rivuze. Mwavyumvise? Mwumvise bwo musabwa byinshi, mwavyumvise? Nimwe musabwa byinshi. Ngo ukunda umugore wiwe ngo aba yikunda, ngo kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe. Yo, reka dusubire twibaze, tubazanye, wumva by'ukuri wikunda? Kuko twumvise ko udakunda umugore wawe uba wiyanka. Ishire ku munzani y'umugoroba, umva Imana iyo ibona utubaha umugore wawe, udakunda umugore wawe, ibona ari wewe wanka umubiri wawe, uriyanka. Ku ijambo ry'Imana rero none genda bivuze nabyanditse, nuko vyanditse ngo kuko atamuntu yo kwanka umubiri wiwe, ngo ariko arawubungabunga arawugaburira akawubungabunga, ngo nkuko Kristo nawe agirira ishengero. Kristo nta kindi akora uyu munsi mu ijuru, haleluya, nta kindi akora mu ijuru, ngo ari buryo bw'intebe y'Imana. Aguma abwira ati papa je nitwa Renilde, naho nkosha ati mureke reka yaranyizeye, reka dusubire tugerageze, reka umuzabibu dusubire tuvyurire tukumbe yohindukayo. Urumva aguma ariko aravuga, haleluya. Ariko nawe waracitse intege, watanye n'akagazuzo, wigiriye ahandi, wigiriye mu bindi, waramuretse. Imana ibona ntabyo mvuze, nawe ubwire, haleluya. Ngo kuko turi ingingo z'umubiri wiwe, ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, ngo bombi bakaba umubiri umwe, haleluya. Hari ikintu ngira mvuge, abakozi b'Imana mwumvise, Imana ivuze ngo azosiga, wumve se na nyina, wumve si se na nyoko gususiga, urasiga vyose, haleluya. Ico ukora cyose ukagikora mucumvikanye. Rega hariho abantu usanga barasize bagasiga ingo zabo, ugasanga amazi imyaka canke amezi yarapoteye, umugore atazi ni habari. Nimubaze ngo bari mu ivuga butumwa, gasopo raba neza ibyo urimo, haleluya. Umugore urinda kumuba hafi, ibyo mukoze ico yanse kireke, haleluya. Gushika mwemeranije ukagenda avuze ngo ndahezagira urugendo rwawe, genda amahoro, haleluya. Niyo hogira ikikugora muhamagara umubwira uti byangoye, iminsi twasezeranye yarenze, ariko wihangane mugore mwiza ndaje, haleluya. Mukanturobere, harabarobera ibisi by'Imana isaba, haleluya. Ishengero ryo mu rugo nicyo rya mbere, haleluya. Pastor ntibona ko ufise umuntu Imana yaguhaye, ukaba udashoboye ishengero ryo mu rugo, ukaba udashoboye kuritunganya, shaka udepoze. Uzoja gutunganya ibyo hanze byawe byakunaniye, abana bawe bariko barapfa, umugore wawe ariko ararira. Hariho bavuze ngo zana umutwaro, umugore ati mukama w'ikigongo, umutwaro ati abantu bafise abagabo babagoye nibahaguruke tubasengere. Agahaguruka atumviriza, wumvise nabi, ati navuze ngo abantu bafise abagabo babagoye bahaguruke. Madame Pasteur ati yaramugoye,
ariko igihe wowe ushoboye kugora wumva ayo mavuta atemba muri iryo shengero ameze gute? Ameze gute? Araguye. Amavuta atemba ifoko banza gutemba mu rugo rwawe, iriko mu rugo rwawe haba ari amina, havuga amazaburi n'amatazirano, hamuze kuyazana mu rushengero, ishengero rihezagirwe. Haleluya, haleluya. Ariko nasanze abagore ba pastor benshi barusha, hari habarira kweli sindabizi ngaho, ariko ntukamurize umurijije uri kuriza umutima w'Imana. Imana idufashe. Ngo nisho gituma ngo umugore azosiga, urasiga ukavuga tuje uyu munsi nawugeneye madamu, nawugeneye abana banje, ukamenya ngene abana baraye, ukamenya ngene biri, ukamenya kuko abane bazokugwaza ejo, nibo bazogusindagiza ejo, ishengero byanse bashiraho uwundi, ariko ukaza muri wa muryango utigeze umwanya, ugasanga biragoranye. N'abagabo benshi baragenda bagata inguvu hanze, yahengera sigara agasamba saka, ukaja wanaragarutse kwa madamu, ariko agifise inguvu atamubonye. Inguvu zishire mu rugo rwawe. Haleluya, haleluya. Inguvu zishire mu rugo rwawe, inguvu zishire mu bana bawe. Haleluya. Abandi sinanse kubikora kuko nayo nishingano kandi itegeko ry'Imana, ariko ubanze gutunganya ibyawe, hama ugende baguhezagiye, ugende bose bavuga ngo papa genda amahoro, canke bagufata amaboko mukorana umurimo, mugabo mwumvikana. Haleluya, haleluya. Siga. Hari abandi bitwaza akazi, umviriza, hariho umwanya w'akazi mwabashinga ntahemwe, hariho n'umwanya w'urugo. Menya gutunganya umwanya. Nababwiye ko mugiye mu gihugu ngahangira ntawe uzosigara. Turanasenga kugira ngo Imana izana abafatira ishengero. Haleluya. Mutangure kubigisha. Amen. Igikorwa ntikizopfakara kubera mwagiye. Umviriza imyanya hariya ntayihari nababwiye. Rero utari umuntu yamaze kumenya ngo yihindero nziza, amenye ngo nitukiri hahandi gasogwe, ni musasa, aho umugore byose ari wabiraba. Umva hariya umugabo aroza ibyombo, umugabo arateka, umugabo aroza abana, umugabo arasasa, umugabo aratwara iyarara, umugabo araja gusuma. Umva byose urabikora. Tangura mwitoze, mureke gushira ukuguru kuko ni ngo madame arabibona ntibikunda, ntabawoyi ntabayaya babayo. Tangura mu vyitoze. Tangura bige gufata ibiraya, tangura kwiga gutora umuceri wo kuwuteka, mubigishe mw'abadamu mwe. Haleluya. Mubigishe kuko benshi ashika hari ati jewe none nzoja ku kazi, twese twagiye gukora, shike nsanga utatetse, shike usanga utogeje abana, sige nsanga utashashe, utakorofye, birakunda. Polisi. Alo. Nayiranyaruka nta n'amajambo abiri kubaza. Aya n'amakuru azwi ni mutayazi nayo ababwiye, baragutwara bihuta. Rero itoze. Haleluya, haleluya. Itoze usige ako kazi, umenye ngo aka kazi ndagakora, mugabo hariho nibindi njejwe. Amen. Ntibijejwe madamu wenyene ngaha, mugabo urumva ngaha biracoroshe, mugabo no kwiga kubikora kuko muri mu rugendo. Siko bimeze muri mu rugendo, tangura mwitoze buhoro buhoro. Rero menya ngo uteza gusiga. Rero uyitamenye kwitoza hakiri kare biragoye. Haleluya, haleluya. Biragoye. Aha rero ngo nico rituma umuntu azosiga se na nyina. Twabonye ko ari gusiga abavyeyi mwavyumvise umuntu hagoma. Hariho abantu, hariho umugore bambwiye kuri eglise wacu, numva ndavuga none aba bantu barabaho, ngo umukecuru yava ruguru, impuzu zose yambaye akamanukanira umukazana ngo amese, kandi umuhungu we akavyemera. Oya siko bigenda. Oya, iyo ni ku expert umuntu, ni kurenganya umuntu. Impuza yo muhumukozi rugura akamumesera, mugana no gucinyiza. Kirazira gucinyiza umugore wawe. Haleluya. Rero no gusiga ukamenya ngo ni naba nararongo y'umugore nuwanje, turumvikana, ivyo dukora byose turabikora kubw'icubahiro
c'Imana. Haleluya, haleluya. Rero ndumva sinzi ko hari ibibazo mwa mufise. Hari wafise ikibazo? Byo bibyeje. Byari bari bambwiye ngo duheza saa moya. Nkomeze? Nta kibazo kirimwo. Okay. Urumva rero ngaha hepfo uri kurasoma baravuga ngo bana ngo mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu ngo kuko ari byo bigororotse ngo wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kirimwo isezerano ngo kugira ngo uronke amahoro. Reka tumanuke gatoyi ngo bashumba nimuko hari aho bavuga ko abavyeyi bo kwirinda kubabaza abana. Haleluya. Ngo abavyeyi bagira iki? Birinde kubabaza abana. Abavyeyi benshi twabonye ko babaza abana. Ingenda babwire ikintu kimwe nabonye mu buzima. Kibabaza umwana nukubura icizere mu muvyeyi wiwe. Muri ko murumva mvuze utakaza icizere ku mwana nk'umuvyeyi bivuna umutima. Jewe nahora nzi ko papa wanje na mama wanje ngira hari n'ikintu nto kuyumvira ko bova bakoze. Iyumvire rero wewe umwana yarabonye ko se ari umuntu adasanzwe ariko itondo kimwe akamubona mu makosa cyangwa akabona mu makosa mama wiwe nakaga gakomeye. Umva nigikomere kidakira atari Imana igikacomora. Haleluya. Aha ntibaza abavyeyi benshi ko dukomeretsa abana kandi mu kutamenya. Umwana akeneye kubona iki? Kubona icyitegererezo mu muvyeyi wiwe. Haleluya. Jahara murambwira abavyeyi ukabona nk'umupapa ariko aravuga ngo mwabana wumva nugutakare ntabutaha ijoro, mugabo papa ukabona yitahiye minwi saa 7 saa 8. Ese babaza ko ibyo bintu uko urabwira umwana ariko arabyumva? Nta na kimwe yumva kuko abona none ko papa akora ibyo je ni gute ntubikora. Haleluya. Akora ibyo abonye abavyeyi bakora. Rero nk'abavyeyi nukuri umwana umwubahe. Niyo hoba hari ikintu mupfuye n'umugabo n'umugore genda mwiherere. Haleluya. Genda mwiherere. Ntibone ko muri abantu bashaka gutukana. Ntibone ko ari abantu bashaka kugwana. Nababwiye hari inkuru banteye muri Canada ngo abigisha ngo baraza barabaza abana ati ni bande bamaze kubona abantu bagwana. Akana jewe ati wababonye he? Papa na mama. Mwana ko atabesha. Umva ayo makuru reka ndakubwira ngende bica bigenda. Buno nyene hari abantu bajejwe ivyo nyene baca bazaho bagaterura abana bakabajana kubarerera muri mu bigo. Barakubwira ko umwana ari uw'igihugu. Sico kibeno ngaha barakubwira ati umwana ni uw'igihugu suwawe. Haleluya. Kirazira canke ngo undi ngo arabaza ngo ni bande bamaze kubitwa muri mwebwe. Akana karakiriza kamunyafrika karakiriza ati ninde yagukubise? Ni mama yankubise umudahara. Abana baca bajana baca batwara baca baza hariho abajejwe ivyo nyene. Bo ntibakina baca babajana. Rero ibi byose sindiko ndabivuga ngo ntera inkuru. Haleluya. Sindiko ndatera inkuru. Ibi ndiko ndabivuga ndabona ko hari batoyi na hatari benshi ariko nababonyemwo nagira nkubwire ngo ugenda uziyuro ukandi umenye ngo uyu munsi isi ngende babwire isi amategeko iri kuratora iri kwishiraho amategeko umva ashira iby'Imana byose yavuze iri kucishamwe umurongo. Murabizi ivyo bariko babicishamwe umurongo. Gerageza mwe mwiyumvire aho bakubwira ngo ntidushaka kumva n'umuntu yigisha ibintu by'Imana ariko kumva bavuga ngo mwigishe ubusambanyi mu bana bo mu wa mbere cyangwa muri maternelle. Ibyo bintu mushobora kubyimvira gute? Umwana wo muri maternelle w'imyaka 5 inga bamwigishe ibintu imibonano mpuzabitsina ariko ntuhirahire ngo umwigishe Bibiliya. Muri nene Satani
ariko arakora. Hariho ababyeyi bakoma amashi ngo niterambere, n'abandi barira, hariho n'abandi barira, kandi aho niho mugiye kurerera. Natwe naho tutari kure yabyo, ko natwe biriko biratuzako. Bakakubwira ngo umwana w'imyaka 10 afise uburenganzira bwo gukundana n'umugabo nawe wari mu myaka 50 kugira atangure kumva ivyo bintu ngene bimeze. Ayo niyo mategeko ariko aratogwa. Ariko ijambo ry'Imana abandi bakakubwira ngo umugabo arongorane n'uwundi mugabo. Aya ntimuyazi nayo. Umugore arongorane n'uwundi mugore. Mugabo ikintu Imana yihanije kanabe bari karandura Sodoma na Gomora nico cyaha. Ariko uyu munsi isi iriko irakiduza. Haleluya. Amategeko yose y'Imana ngo kurongora mushikawe nta kibazo, kurongora nyoko nta ngorane, kuryamana naso nta ngorane, kurongorana igikoko nta ngorane. Muriko murabyumva ivyo bintu. Ariko n'ibintu Imana yavuze ngo abomination ni kizira curunuka. Haleluya. Ni kizira curunuka. Rero abantu b'Imana mudasubiye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Apana gusirimba gusa, ariko ijambo rige. Haleluya. Ijambo ryiyuzuze, ijambo riguhindure, ijambo rigukomeze, ijambo rituma udatinya ubugome bwose bw'umwanzi. Haleluya. Uhagarare uvuga ngo jewe uyu munsi ndagomba guhagarara nk'umugabo mu rugo. Haleluya. Umugore nawe avuga ngo ndagomba guhagarara nk'umugore ahesha icyubahiro Imana. Amen. Haleluya. Ukavuga ngo ibyo bavuga amategeko batanga kuko wewe niwe batoza indero nziza, kuko indero ubanza kuyiha, sivyo? Indero ubanza kuyiha, utayihaye ntiwotanga icyo udafuse. Banza wihindero wewe. Niba butari unayitise sindiko ndatukana mu mbabarire, niba hariho ibyakugoye ugende wiherera uvuge ngo jewe ndagomba kuba umugabo mwiza mu rugo. Mbega umugabo mwiza amera gute? Haleluya. Mbega umugabo mwiza amera gute? Uti nawe ukavuga uti ndagomba kuba umugore mwiza. Uwimbu bibiri yivuga. Haleluya. Umwe ari mu migani 31 mwabadamu. Amen. Umwe ahezagirwa n'umugabo agahezagirwa n'abana. Haleluya. Ahezagirwa n'abatunze. Ugende witoze uvuge ngo jewe kugira mbe muri iyi si nshobore kuzana ubwiza bugume mu muryango wanje, nuko ntegerezwa gusubira ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Uje ku rufatiro kuko isi yo yarangiranye n'ivyayo. Jahara mpora mbona imvire hariho umuvyeyi abana biwe bose babiri nabo n'abatinganye. Mbega n'abakobwa bayita batinganye nabo. Nta mwana numwe uwo yari afise aheruka gupfa, yapfiriye rimwe n'umugabo wiwe. Uyo mugore yaramungutse umushatsi, yaramye amabara. Muriko muravyumva? Araza kubera iki? Kubera umubabaro. Muriko muravyumvira? Rero mwabantu mwe ntibubifate minenegwe. Nta kintu kibaho kibabaza nko kubona umwana wawe ariko ajya mu bintu udashobora kumufata ngo umugarure. Ariko ni wagenda uvuga ati Imana nta wundi nderesheje aba bantu, kandi nanje nta wundi ukundongora, ndagomba kugenda uko ijambo rivuga, ndagomba kubahisha urugo rwanje. N'umumama akabigira uko, nukuri kunanirwa biroroshe cyane. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Reka dusenge. Ikintu ngomba ko dusengera nukuri Imana yo mu ijuru ibahezagire. Nukuri bahezagire. Mwakoze ibikorwa by'integego, narabye ibintu mwubatse, ndiyumvira uburyo muba mufise ingorane murimwo bubuhunzi utuntu baba, ariko mugashika ku bintu nk'ibi ntibipfa gushika ku wari we wese. Imana ibahezagire. Rero ibi bintu yavuze ati ndumva hakwiye kuba abandi bantu bazobisigarana umunsi tuzoba twagiye twese. Rero turasaba Imana. Haleluya. Turasaba Imana ngo ibazanire abarundi n'abarundi kazi. Amen. Basigarana uyu murimo kuko mwakoze igikorwa gikomeye. Rero nticopfa gutyo ariko ko gisigarana abagabo n'abagore b'intwari. Haleluya. Babasigarira mu kirenge. Sivyo? Nico kintu ngomba ko dusengera. Ndasaba Karita
usenge twese turafatanya twese dusenge tubwire ngo Mana turakwinginze nejo tuze tubone ikimenyetso c'umurundi mushasha n'abarundi kazi bashasha binjira ngaha tubone ko ari ikimenyetso ko Imana yumvise gusenga kwacu. Imana ibampezagirira Data mu izina rya Yesu turagushimiye urugoroba mwiza kandi turagushimiye ku ijambo ryavuzwe bwa mbere n'irivuzwe bwa kabiri turagukengurukiye Mwami Imana yacu wabwiye Yeremiya ngo iyo wahindukira ngo uzahagarara imbere yanjye ngo nanjye nzokwemera uhagarara imbere yanjye ngo niwakura ibitari ikimazi mu isi kimazi ngo nanjye nzovuga ubesha imbere yanjye none Mwami Imana yacu reka aya majambo yose izina rya Yesu Kristo yavoroba yasenze mu Mana yanjye yambara umubiri muri aba bana n'abamwami Imana ndetse n'abakene bari ngaha babereye turagukengurukiye rero uyu mugoroba mwiza ibyo bakoze ibyo bagiye bagiye bakoresha aho bagiye bahezagira aho bagiye bagirira neza Mana suko bari bafite amikoro akomeye cyane ariko Mana nuko wabahaye umutima nuko bari bakogwa umutima wo gusozera Mana ndaguhaye icyubahiro kubw'abana bawe kandi tukoze biratangaje kugororoka none bitima bazizawe urukundo rwawe abantu basengera hano gusa bari mu rugendo bariko baragenda kugira ngo ahandi atari hano yabo turagushimiye kubazaniye abahungu n'abakobwa bagifise imbaraga zo gusigarana umurimo turagushimiye kubazaniye abarundi n'abarundikazi mwami bashobora gusigarana umurimo turagushimiye mwami Mana yanje kubazaniye abafise umutima wo gusigara hano hantu mwami kugira ngo babandanye umurimo wawe ko tuzi ko umurimo wawe utawemerera guhagarara turagukengurukiye rero turaguhaye icyubahiro Mwami wanje Yesu Kristo kubazanye kandi uzozana abafise umutima nka wa wundi wari muri Kristo Yesu batazonona uyu murimo ahubwo bazowuteza imbere mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze turagushimiye kubw'aba bantu bumvise iri jambo ukomeze kubahezagana no kubagirira neza kandi ibyo bumvise mwami babishire mu ngiro niho Mwami Imana yanje bazoshika aho ugomba ko bashika data wera. Urakoze Mwami Imana yanje kwizi ngo zumvise ibi bintu Mwami Imana yanje zigiye kumererwa neza Mana zigasubira gutotahara imitima yabo ikagushima. Turagushimiye kandi turaguhimbaje izina ryawe rikomeze kwamamara izina ryawe rikomeze gushigwa hejuru ariko ntabari twebwe Mana abari wewe ukomeza kwarara mu izina rya Yesu Kristo amen.